nashatse kuvuga ku byerekeye ikintu cyitwa igiturire ngaha mu Nyakabiga no mu gihugu cyose. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, mwaratanze itegeko ko mu gihe bariko baratanga igitoro haba imirongo canke abaza gucungera, ariko nashaka mvuge ko bajya mwatumye kuza gucungera kijya gitoro mwabahaye kurya. Umuntu urashobora kuba watonze kuva mu gitondo, je nama nabibonye imbere ko station iri imbere y'umuryango wanje. Umuntu aratonda kuva mu gitondo akashikana nko ku saa 9, igitoro gishitse ukabona umupolisi azanye umuduga na nyene we iruhande ashika yinjiza. Izo ni noti ziba zinjiye, ugasanga umwe yatonze kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba atashata igitoro aronse. Je nosaba ko hajya mu washiza abapolisi mwashira basoza ko nabo yari bafise discipline. Radio television turakunda cyane.